Celta mugwa Newcastle utsinda mugwa Athletic Club Bilbao kuva mu guca Espagne urumva ko izo nizo nkino zigera ku 9 zariko ziraba ku munsi wejo duhera ku rukino rwa Club Brugge n'ubwa FC Barcelona kiki ibitsindo bitatu ku bindi ubona ko rukino ruvuga ati gwaye mu bitangaza ku munsi wejo nibyo witeze ya ni match abantu benshi bavuga bati twaravye abani FC Barcelona yama igihe cyose Real Madrid bigenze gucyanye abandi bavuga ati turarinde namwe urubanza rw'iwanyu turabi byanyu ariko ni FC Barcelona yaboneka yuko ari equipe kuraza imeze bien ariko viye gutsindwa Clasico ariko muri Champions y'abana Nigeria avuga ati ibintu bimeze neza bagiye ukina na FC Brugge ariko kubona yuko ari equipe imeze neza iwabo ni equipe nabonye nayone ivuga ati turi muhira ntitwoza dutsindwa ni equipe ya FC Barcelona Barcelona twatuzi yuko ni equipe no mwanya ibuza abakinya kubura ibuze Pedri ikabura Rafinha na Lewandowski un petit peu no bivuga ariko ntaba Christensen badahari nyivyo ariko ukabona yuko ari equipe ego ifise Lamine Yamal Frankie de Jong ni hari Marcus Alonso ni hari Firmino Lopez ni hari ivyo navyo byarekanye muri FC Barcelona c'est vrai uravye kubona avuga ati niba nawe avuga ati uyu mugabo Hansi Flick ntaratora neza defense yiwiwe franchement uno munsi uretse les blessures ziba canke iki milieu turazi yuko ari yayindi milieu turazi Frankie de Jong ahari Pedri ahari na Firmino Lopez ndaza kumugaruka ko mu nyuma kuri Dani Olmo abo batatu twamatuzi yuko baba bahari ariko murantunga habaye imbere twatuzi yuko Lamine Yamal korega ibujya bahari korega ibamfu Rafinha hari abahari afise umusubira Rashford imbere twatuzi yuko Swatari Ferran Torres canke Lewandowski kore bazo twazi yuko ariko aragabanukirwa muri no minsi ino Cesari ya nyuma rero ivyo turazi yuko ari bimeze neza ariko inyuma uretse Alejandro Balde na Jules Koundé muri defense centrale aguma hindagura soit turabona Eric Garcia na Kubarsi soit tukabona Kubarsi na Araujo canke Eric Garcia ku munsi wejo na Araujo canke Christensen hari ibintu ntaratora ya defense centrale nyuma yo gutakaza Inigo Martinez burya yaragize ikibazo gikomeye yari kwarubaka defense centrale ikomeye Inigo Martinez na Kubarsi aravuga ati Inigo Martinez n'umuntu akuze n'umuntu kabisa ura yuko afite experience ndamushira imbere y'umwana abona ko ameze neza hama amukuze ivyo imeze neza twarabaye umwaka weza ari defense imeze neza ariko Inigo baramusohoye ngo turafise bari Garcia turafise ngo Ronald Araujo ameze neza ndabi ngorana sibagira ubunye rero ni kibazo cha defense FC Barcelona hari kuko bonda kubwiye nibo batanga mu kibuga ni mwigore Chesney nibo barariho kuko urazi ko Iwan Garcia gwaye defense centrale yari Eric Garcia nande na Ronald Araujo hari akorana rw'ibamfu hari Balde kurane rw'iburyo hari Jules Koundé hagati mu kibuga kuko yakinye 4 2 3 1 hagati mu kibuga hari babiri Frankie de Jong na Casado imbere yabo hariho uyu Firmino Lopez ku ruhande hari Lamine Yamal ku rundi ruhande Rashford imbere yabo hari uyu Ferran Torres rero vyumvikana yari liste nziza ariko FC Barcelona ikibazo ukabona yuko FC Brugge iriko irabagora cyane batsinda bagombora mwarabonye n'ikintu cabaye uyu mugabo abatsinze igitsindo bavuga ngo nikosa ngo yakoreye umunyegori aba benshi bavuga ati burya rero ati nta kosa ryari ryabaye nyuma kuri bitandukanye ko birekana rero ni FC Barcelona mbona yuko ikibazo ifise una musi eski Hansi Flick ibi ego umukoca wese aragira system de jeu wiwe ariko je ico nabonye ibi bintu byo kira defense en ligne ibi bintu bizomukorako vyongereye mugore kuko nivyo babatsindira ko kenshi vyabaye kuva champion itangwa twabona abantu barakubona ingene ukina bakavuga ati okay defense centrale nako ni defense en ligne turaba umukini bashobora kuva hariya yiruka anyaruka ama contre attaque yo batsinze ko yose uyu mukinyi Forbes yari batsinze ama contre attaque gusa abasiga ukona yuko Alejandro Balde baramusize Araujo baramusize
rero vyumvikana iyi defense centrale nkuko Ferran Torres avuze ati turakwiye kwisubirako ntidushobora kwemera ko dutsinda aha bagaca tugombora ati ivyo yakwiye kuvaho uko Lamine Yamal yashavuye ati birambabaje ko iyi match tutayitsinze rero no munsi ikibazo gihari nyamukuru ni defense yande ya FC Barcelona urabona yuko defense centrale kabisa ari foutu ntushobora kumbwira yuko Eric Garcia ari kumwe na Ronald Araujo hari ikintu boguha gishemeye ikibazo kikinaciye ngira ugerageje kuri no defense ya FC Barcelona kuko mwaka kanya novuga ati abo umenyeza ariko arifashisha niba afise ugerageje kuraba aba batanguza nk'iyo line up ku munsi w'ejo nibo beze yarafise ikibazo je nabonye muno mu FC Barcelona baracafise ka kantu kabafasha mu mwaka uheze kijya kintu cyo gukoresha orge umwataka mu equipe adverse sinzi ko wakibonye no ku munsi w'ejo nk'igitsindo ca mbere uno mu defense ni Araujo yaradugije abwira mu landsman avuga ati muhagarikizo ku ruhande ti ariyo orge alors kumukinyi wewe yipositionye neza ayinjira neza abatsinda igitsinda ipasi bamuhaye nzi aja kutuza vide nziza kabisa aza kutuza amaboko banzu kinaxi here etrekram après urumva tiyo ivyo binavuze none nguye mu defense kumuzanga muri defense anza uri kuduza amaboko baracari anax kina kwanza umupira ampesha urya ko atsinda hama ushobore kurekama mu nyuma ugerageje kuraba ukibona ko nibyo byabafashije mu mwaka uheze ugerageje kuraba Barcelona hari ukuntu mu ataka equipe adverse niga katisanga muri orge baramukenyura Hans Flick bari kuramuhera twese turavuga ati ni Barcelona udashobora gucelebra igitsindo utarabona ko umuhagarikizi ndetse n'abari muri VAR bamaze guca urubanza mwaka uheze byarafashije cyane go ukabona ko uno mwaka nimba urabona ko niya style doje y'umumenyereza Hans Flick kibandanye ukabona ko biriko birabagora buryo uravye ibitsindo byo ku munsi w'ejo uko byinjira nk'imvura warabona ko ndavye byo kuri match ku munsi w'ejo hari image byaciye bimpa na saison ya Barcelona mu mwaka wahera jere ngaho nacengira ikibazo kiki eske ni kibazo cy'umumenyereza akiryamye ko yakinisha mu mwaka uheze canke hagomba guhinduka imikenyuro yiwe ni ibintu bibiri nyene nico nyene vuga nti umukenyuro wa Hans Flick ubwirizwa guhinduka kuko paramaze ibiri bintu bashobora kudekoza mu kanya gatoyi ubwo atoke ni defense anyine ko barakina sawa turazi yuko bagushira muri offside umwanya wose wewe nimba ushobora kubasamaza erega birashobora kugura bwo ati je ndi umwataka ndashobora kubasamaza nkerekana nk'usavye ariko uyunda avuye hagati mu kibuga ko ariruka akwiko wa mupira bo baduze ni bibasha baduza amaboko uyundi bagiye kuwukina rero vyumvikana iyi defense ligne bamaze kuyimenya narabukundi ubundi mukenyuro abigisha kuko ndiko naraba nta nabantu banyaruka barimo benshi uhuye nka Kylian Mbappe anyaruka vyobagora cyangwa vyariko biragora warabonye nekiya gihe bagaze kumushira muri orge ariko aragerageza kuvyitwaramo neza iki arabaca mu ryahumye abatsinda igitsinda rero iyi FC Bridge nayone yarabibonye avuga ati ega equipe urayiga muhura niko yabatsindiye ko vyumvikana nta defense agira we nta defense ugira ikomeye hama ugiye gukina je ma defense arinye aho bakina normal uvuga uti abafise kinibi kugira ngo mwitware neza mwampesha ko batsindiye ariko defense arinye je navuze ati sha aha no murarega bazobashwanyaguza na za Levante bahuye tizobatsinda ikibazo naciye ngira tuhere ko no munyezamu ni Szczesny mwino minsi kiki ariko aratsindwa ibitsindo ubona ko rimwe na rimwe harabona kumengagize nk'igitsindo banse ku munota wa nyuma igitsindo cagira kane ku ruhande rwa Club Brugge urabona ko n'ugwego rw'umunyezamu nawe rutera rugabanuka ukabona ko hari amakosa ekipi ikirankeso ibitsindo nka bibiri kuri buri match uyu ubuni gake use Barcelona ikina nitsinzwe igitsindo mbega uravye ubu Szczesny burya ntico ari cyo gihe ciwe kugira ngo asuke muri Barcelona uno mwaka ukasa nuko ari nk'uwanyuma kuko uravye vyari karatanga rimwe na rimwe twabonye abanyezamu beza baza bagatabara imigwi
muzi inkino ziba zikomereza UEFA Champions League haro twagetewe na bakutu ari beza bagatabara za Madrid aba Donnarumma ari beza bagatabara za Paris Saint-Germain mbega ino Barcelona urayibona ishaka kugera kure muri UEFA Champions League mu gihe tukibonamo dukosa twabamyugariro ndetse n'udukosa tw'abamunyezamu nka Sesina kigira ibi nkibi nko ku munsi w'ejo equipe yarayitanze ku munota wa nyuma hari uturere tuba ku bagardie birashika bikaba bagardie barabikora ariko Chelsea n'umunyeguri mwiza ama saves agira ni meza cyane gose kuri FC Barcelona ariko iyo ama saves kurayagira ufise defense mbi biranakugora gose abanyegora urashobora kugira reflex ugasanga umupira ukuyemo ukagira reflex zingahe ariko bigahera gutsinza igitsinda none ama saves kurtwagize ntiyari meza nivyaheje bamutsinza igitsinda rero vyumvikana hari igihe umunyegori nawe atuma ububi bwiyo canke kwigeza nawe gutumwa n'aba defenseur yego turabona none ndakubaza ikintu kimwe wovuga yuko ntibibaza ko ndiko ndamuvuga ngo nera canke iki Onana muri Manchester United Onana si mubi yaraza se defense mbi bakamusiza ibitsinda none ntagiye muri Trabzonspor ntiyagiye akizwara neza ari gihe ugira defense akorohereza nawe ngene wigenza neza tureke na defense ariko kikikemeranye ko hari amakosa akugana umunyezamu kabona karatanga none Onana dugaze kuri Onana Onana yari kugwa muri Manchester United n'ugwego yari ariko n'imbitsinda reka arinzi ubwo gwego Sevra ashobora ati uyu musore umubiri ariko arabyitwamo neza muri Manchester United ariko na yuko no munsi defense imeze neza abari niyo baragarutse nawe ni namwiza ujya munyezamu oya karatanga ubu amakuru ncita fils sivyo ameze neza ariko na equipe kiraza igarukana icizere imeze bien nawe nana ntiyari mubi uravyumva tumuzi muri Inter de Milan akora amateka sivyo tumuzi unamusagiye muri inde muri Trabzonspor arahoge amakuru ncita ari hariya nukuvuga yuko ariwe mubi canke ntawubizi ndavuga yuko umunyegori iyo atari kororezwa na defense ugasanga kabisa ntaciko mufasha nawe biragoye ega ntiwovuga yuko defense ya Madrid ari imbeka n'abakinyi beza uzi impamvu Thibaut Courtois ni mwiza uzi impamvu kikina nivuze ati rimwe na rimwe kugira utware ibikombe bya UEFA Champions League birasaba ko guhera inyuma cyane cyane mwizamu uvise umuzamu mwiza ejo bundi twabonye imipira Thibaut Courtois yakuyemo muri match bakina na Liverpool Madrid yari kujya byinshi yego tuona akazi kakozwe nuno ni Emmanuel Neuer muri Bayern Munchen Paris Saint-Germain yako batsinda kijya kimwe gusa kuko yasamye imipira myinshi nawe yabaye omdi match Emmanuel Neuer ukabona ko imigwi iza gutwara igikombe cya UEFA Champions League tugaruka muri 2022 umwaka Madrid itsinda Liverpool Courtois yari mwiza cyane niba navuga ati kijya gikombe yakibahaye muri finale ukabona ko rero rimwe na rimwe ibi bikombe bya UEFA Champions League kubitahukana harasabwa ko munafise bwo bwugarizi bwiza uwo munyezamu mwiza tureke ku by'abataka batanga canka akinyo hagati mu kibuga ariko duhereye inyuma iyo umunyezamu akigira amakosa nk'aya ngina limbonye uno Sesini yarakoze ku munsi w'ejo urabona ko kugera kure antuka Barcelona icizere yatanga mu mwaka uheze nibyira kora irikira ko no mwaka twari tuvuga ati harahizoza yongereza mwaka uheze yageze muri demi final twavuga ati no mwaka na final yashoboka ariko ibyitangu yigira abona ko inzira si nziza sinzi ko Alliance Francaise bitariko biramuhira apart y'imvune bafise mu bakinyi urabona ko ntari karorerwa na gatoya ni imigwi myinshi muri kino gifise ivure zitari ariko FC Barcelona two turayibona kabisa ivyo yatweretse mu mwaka uheze sivyo ko yatwereka binagoranye cyane ko tuzibona igira za demi finale nkuko yabwiye mu mwaka birashobora kundaga muri barrage twonera garutse barrage irahuye Dizono mugwi kanaka ukomeye Rafinha yagarutse ukabona Pedri yagarutse kumbura ama system doje arahinduye FC Barcelona kabitwamo neza n'ahandi kuvuga uti baraseka do final kumbure barahuye na za Liverpool canke barahuye na za Paris Saint-Germain canke iyi Arsenal wasanga iratangaje abantu tout est possible ariko vyumvikana uko two turayibona ibi Champions yatangaje ushobora kubona umuntu kabisa kinye match mbi gose Paris Saint-Germain mwaka uheze kina Man City itsinda twabona ati Paris Saint-Germain wapi nta vyayo ariko iraza
ikina mu match de barrage imeze neza ikinya za Arsenal nako igatsindwa ko ati wapi ariko yuko ko Paris Saint-Germain yazikina mu weekend final akuramo Liverpool iragenda hari irakuramo za Real Madrid irashika muri final iratwara igikombe rero ibi vya FC Barcelona sino yijija ubu unye ariko uko ndabibona absence ya Rafinha ni ya Pedri iri kwirakora kuri FC Barcelona cyane abona abakinyi mbona yuko ari ngendegwa ko urabona n'uyu Rafinha nako uyu Lamine Yamal nkuko yavuga ati ndiko ndagaruka meze neza numva ntago kumeza neza nijya ngo ari we yaragwaye biruka yuko ariko ratoraga forme buhoro buhoro ejo yakinye match nziza gose nziza cyane acenga urazi igitsindo yatsinze ciwo ca mbere yari igitsindo ciza cyane gose acenga yifashisha kuri Ferran Torres barihenze amukorera ko umwana aragenda atsinda igitsindo ciza icakaye nuko yarameze nk'utega santa ariko umukinyi wa FC Bridge akora ko n'umutwe amera nk'uroba umunyegori wabo rero cumvikana yuko ari kintu cerekana ko FC Barcelona simbi cyane gose ariko ni cerekana yuko FC Barcelona muri kino gihe hariho ubukomezi itariko irerekana na gato kuko iri kwirasubira inyuma cyane iyo system doje nobona bohindura ndetse na novuga yuko nawo bakinyi ama Brazil bafise bogaruka bakinyi FC Barcelona ndabona yuko ishobora gusanga igarukanye utuguvu ntawo bizi reka tubirindira ariko muri rusangi ni FC Barcelona itari yemerewe gukungana ni FC Bridge yari victoire yagushobora kuba basi kuba baguma muri les 9 premiers cyane 8 premiers ariko ko bavuyeyo ndabona yuko atari resultat nziza na gato. Yes nuko ni Club Brugge rero yaje kungana na FC Barcelona ibitsindo 3 ku bindi ku munota wa gatandatu gusa umugwi wa Club Brugge wari woguye amazamu ku munota wa 8 FC Barcelona iragaruka igombora igitsindo wari watsinze ku munota wa 17 biba ibitsindo bibiri bya Club Brugge kuri kimwe cha FC Barcelona ku munota wa 61 Barcelona igira comeback nziza banganya ibitsindo bibiri ku bindi Club Brugge ubona ko yagumisha mu kinyuranyo ku munota 64 hazi minota 3 gusa Club Brugge bagiye imbere n'igitsindo kimwe kindi kigiye kuba ibitsindo 3-2 Barcelona ku munota 77 irazira gombora igitsindo biza kurangira baye ibitsindo 3 ku bindi bakinira kugombora harimwo nuno mukinyi w'umunya Portugal w'imyaka 21 yari mwiza ku munsi w'ejo hat-trick oya yatsinze bibiri pite Forbes ariko raba FC Barcelona yakinira kugombora kuko ibitsindo 2:17 baza kwigarukana baravuga ati turabe tubigombore barabigombora sawa ariko haciye umwanya ica gatatu kigiyemo baza gukoresha izindi guvu nyinshi ngo bakigombora urabona yuko umugwi nka FC Barcelona ukinira kugombora ibi bigo bitweka nka cagihe ca Inter de Milan ariko FC Barcelona muri rusangi Sevilla aracari kare ntawo ushobora kubajija ubu ariko uri kurabiraba kwisura kwarerekana hariho lo niveau igabanuki yo kugabanukirwa kuri FC Barcelona kino gihe. Yes byaje gutuma rero nyuma yo kunganya go rukino Barcelona mwaka kanye rimwe ku mwanya wa 11 amanota agera kurandwi turaza kubera ko mukanya byose ariko reka duca no kuzindi nkino umugwi wa Manchester City wari mu rugo Erling Haaland yarameze neza abahungu wa Pep Guardiola bari bakiri umugwi wa Borussia Dortmund baza kubanyagira ibitsindo bigera kuri 4-1 urabona ko numugwi wa Manchester City abahungu ba Chelsea bameze neza abahungu novuga ati ba Phil Foden bari bameze neza yatsinze n'ibitsindo biga kuri 2 baza kwirenza umugwi wa Borussia Dortmund babwira ati haracariho byinshi byo gukora haracariho byinshi byo kwiga ukabona ko n'abahungu ba Pep Guardiola inyuma yo kwitwara neza mu nkino za Premier League no muri UEFA Champions League bahagaze neza cyane ku munsi w'ejo igihe cy'isazi n'ijoro banyagira umugwi wa Borussia Dortmund ibitsindo 4-1 ubona ko no muhungu Erling Haaland ameze neza cyane muri no misikiki cyane gose ni Manchester City ubona yuko no munsi Pep Guardiola amarira yariko mu mwaka uheze sico kimwe n'ubu kuko urazi yuko yatanguye ameze nabi avuga ati mfise ama blessure menshi Rodri ari hanze defense yanje ntabakimfise ati je uwo mpa defense nziza uwo mabakinyi banje bakagaruka no bameze neza ariko no munsi ivyo yaciye magitangura c'est vraiment blessé yaragize ariko
uno munsi abakinyi bagarutse nabonye City ku munsi weje imeze neza nabonye abakinyi mbona ati abakinyi bagoye guhagarika hari umukinyi bitwa bafise twa Tijani Renders ameze neza umukinyi yitwa Dokuo n'umukinyi inaretable kabisa n'umukinyi atruva des solutions mu mwanya muto Tijani Renders gashire ko ni nawe mukinyi amaze gutanga imipira iva mu bitsindo kugera muri no journée ya kane imipira igera kuri 3 uravyumva ko mukinyi ameze neza Doku ejo yakinye match kona ati uyu muhungu physique barakomeye techniquement il est bon uyundi mukina nabonye yavyukiranye urabona ko atsinze gitsindo yamaze nk'uhoza abantu n'umukinyi Phil Foden ukona n'umugoshe mwiza uno munsi ariko aragaruka urabona ko uyu mukinyi nyuma aho haziye uyu mukinyi Doku n'uyu mukinyi Savinho vyarabonetse yuko uyu mukinyi yari yasubiye inyuma aragereza kumuzana akamubwira ati wewe ndakugire nka electro libre hariya gihe De Bruyne yarababaye ukabona yuko bitarakunda neza ari ku munsi wejo Man City yari très bon kuri Dortmund ntiyoroshe ariko Man City ku rwego rwayo yari urwego rwiza cyane gose Phil Foden on fire ukabona Jeremy Doku igitsino cha Haaland ndavye akantu Jeremy Doku yakoze ahubwo ati uyu muhungu nyene yiyumvira vraiment Haaland nawe gutsinda ni ibintu bitoya cyane gose rero mbona Man City imeze neza muri Champions League abakinyi bawo yabagarukanye Ryan Cherki umwe mu bakinyi Pep Guardiola ariko arashimagiza cyane gose arinjira avuye mu mvune yaje agombora azameze neza aba Ruben Dias bariko barakina bariko baragaruka Bernardo Silva ubona yuko Ryan Cherki yarameze neza aje ashiramo igitsindo ciwiwe cambere muri Champions League ukona yuko ufise Ryan Cherki ukagira Tijani Renders ukagira kumbure Rodri ubu yagarutse urafise Doku urafise Phil Foden urafise Savinho havyumvikana Man City imeze neza frère Man City imeze neza cyane na Donnarumma hari inyuma mwiza mubona ko karabafasha ugaragaje kuraba ikindi naco nuno Erling Haaland ku munsi wejo yari yambaye igitambara cy'ubukapiteni ukabona ko ameze neza cyane uravye kiki uno muhungu ntahagarikwa mu nkino zine Erling Brot Haaland afise ibitsindo bigera kuri 5 ukabona ko still doje ibyo Pepe Guardiola byose ategura abyubakira kuno muhungu Erling Haaland kuko imipira uko umuha kose ukira kumushikira gusa uno muhungu ndabona ko ntamenyerwa cyane ofete uyu kuko ndabona yuko umwaka uheze ntivyagenze neza kubona yuko adashoboye kuba meilleur buteur ntivyamushimishije aravuga ati ntegerezwa uno munsi tubona abakinyi batatu ariko bariko ku bitsindo tubona Mbappe tubona Erling Brot Haaland turabona Harry Kane abo batatu kabisa bari on fire uyu nawe uno munsi akikujwe neza akikujwe n'abakinyi bari bafise technique irengeje uri pembeni hari ufise Doku uwundi mwanya swat ufise Savinho cha ufise Phil Foden ufise Tijani Renders atanga amapasi meza ufise Ryan Cherki kuraza ameze neza sha arakikujwe umuhungu biko biraboneka yuko l'absence no musa Kevin De Bruyne yagiye benshi bavuze bati hazona igihengeri gikomeye ariko uno munsi biraboneka yuko bari kubaragaza gukombla neza ico gihengeri cha Kevin De Bruyne ubona yuko naba Bernardo Silva no munsi n'abakira umwanya ukwiye bavuga ati wowe gombora gasukari kako karahera watwaye ibikombe vyinshi n'uyu mugabo Pep Guardiola aba bana ariko arabimenyereza buhoro Ryan Cherki ari on fire Tijani Renders konyene uyu mwana niko Gonzalez ameze neza ufise abaye nuri wazanye uyu Oheli nawe nyene umwana akora duza ameze neza muri defense centrale niho mbona yuko ariko aragira akabazo gatoyi kuko uno munsi aracifasha John Stones uyu harageze yuko sinova kwa sohoka ariko eyo kaka experience aragafise Josko Guardiola aracari muto Ruben Dias nawe ariko arava mu mvune aza kumbure petete na kanjingira ariko uyu yitwa gutu uyu munya Hollande ni Nata Ake akanjora gi Nata Ake rero vyumvikana defense centrale yiwe niyo mbona yuko igaruka rya Ruben Dias ejo yagomboye mu minota ya nyuma yoga kameze neza
defense centrale yagize ya Ruben Diaz yoba ameze neza ariko mana Joshua Vardiol ayo bari meze bye ko ufise ku ruhande hariya Ait Nuri canke Ruben Neves nako apana Ruben uyitwara Mateus Nunez canke abufise uyu mwana kiri Aurélie ari hariya ni equipe nziza mbona yuko muri Premier League azori match ikomeye ku munsi w'Imana Manchester City zokina na Liverpool vyumvikane ko atari match zoba yoroshe iyi City rerekaye ko ari City ikomeye Pep Guardiola c'est vrai no munsi Arsenal yabasize ariko iyi equipe ya City ndabona yuko ari equipe gutinya ifise abakinyi beza kandi no kugwego gwiza jewe kibazo naciye ngira ngaha kiki ubwo ino Man City nkiyona mwiri joro nkabona umupira ikirakina naciye niyumvira ati mbega ngaha ntibizoshika umugwi wa Arsenal warike ucumba ariko ntubuje ndiko ndavuga muri Premier League birashoboka kuko ndiko ndabona ino Man City ishobora kuza guchallenginga umugwi wa Arsenal kanya nakanya kuko urabona n'abahungu ba Pep Guardiola bamaze gusana batorana Erling Haaland na chatari karakora kugira ngo abandanye afashe no mugwi wa Manchester City ibitsinda arabitsinda cyane ni goal machine ariko arafashe mugwi wa Manchester City kwegera imbere haba no ku rutonde rwa championnat ndiko ndabona ino Manchester City ya Pep Guardiola ishobora kuza gutanga akazi iga challenge wa Arsenal erega Edgar ikintu kibaho muri football y'ubu hari ibintu bikuba ko no vita ko ari chance wewe nk'u Pep Guardiola abakinyi babaye tout au début du championnat bariko baragaruka sivyo nabakinyi rego ko ugarukanye Ryan Cherki ukabufise n'abandi bariko baragaruka babeze neza nawo bizi ko bashaka kuja muri Brazil mu nyuma ariko Arsenal nabo babeze neza uyu ababaye hazo yundi uno munsi aba bariko baragaruka ndavuga uyu mukinyi Kai Havertz hariko baragaruka abakinyi none madoka zogaruka uyu ashogaruka Odegaard ariko mbega uno munsi abagiye muri Arsenal bagarutse ese kugwego bariko ruzoza rufasha Arsenal sico ariko ndayifuriza ariko uno munsi Arsenal yobura Declan Rice Arsenal yobura William Saliba c'est vraiment ce bari harya ariko apo yabo bantu bagiye nabo basubiriye ntabari cyo kimwe rero ivyo byo kudo kwishikira ama equipe uno munsi raba kumburengira ngo turagaca tubiga ko kuri Paris Saint-Germain est-ce que wibaze ko Paris Saint-Germain bigiye koroherwa wowe ugize Désiré Doué agiye hanze indwi nyinshi uravyumva ejo ubabaje Achraf Hakimi agiye kumara igihe kinini ubabaje Ousmane Dembélé agiye kuba hanze ubabaje Nuno Mendes agiye kuba hanze ubaze kugiye koroherwa ibintu byo byerekana equipe irasubira inyuma ikagenda rero vyumvikana mbega nibagaruka match ikurikira uwo bazokina nimba zobakomeye azoba ari kibazo kuri bo rero Brazil ziragusubiza inyuma ariko wewe ugarukanya abakinnyi bameze neza ndiko ndabona City imeze neza tugiye kwiraba rero kuri match ya Liverpool na Liverpool yaje imeze neza tuvuga ko ku munsi wejo na Liverpool tweretse ibintu vyiza eske izohagarara Etihad Stadium ivuga ati wowe City ndutsinda ariko ni City nabonye imeze neza nabonye icizere ciza kuri Erling Braut Haaland ameze neza agarutse kabisa ameze neza ko ratsinda aba Ryan Cherki ameze neza rero Pep Guardiola mvuga nti ari kwaragaruka muguzuye kabisa ameze neza yes nuko numugwi wa Manchester City waruri Etihad Stadium wakiri mugwi wa Borussia Dortmund biza kurangira ibitsindo bine bya Manchester City kuri tsindo kimwe cha Borussia Dortmund byaje gutuma umugwi wa Manchester City wegera imbere ku rutonde rwa championnat kuko mwaka kanya muri UEFA Champions League inyuma y'indwigira kane uri mu migwi ine ya mbere mu rushanwa rya UEFA Champions League urundi rukino kitugaruka ko n'abahungu ba Enzo Maresca ndavuga Chelsea bari bavuye mu gihugu cy'Ubwongereza bagendera mu mugwi wa Karabag biza kurangira n'abatorohewe ibitsindo bibiri ku bindi Chelsea kiratwereka ibimenyetso bitari byiza muri UEFA Champions League nkuko no muri Premier League bitameze neza urabona ko ni Chelsea ugwego rw'abahungu ba Enzo Maresca rutameze neza na gatoyi mwizi nkino za UEFA Champions League Karabag irabahagarika irabafata neza na neza ibitsindo bibiri ku bindi bose batahukana inota rimwe kuri indi urabona ko ni Chelsea itigeze yorerwa na gatoyi ku munsi wejo
Yes, ku munsi w'ejo nicyo cyatangaje gose le champion du monde club ashobora kuza equipe ya Karabag yo muri Azerbaijan ishobora kuza ikakubuza ko utahana amanota 3. Wibuke yuko aba nibo batanguye kuba ako Chelsea Estevan mwa yameze neza sindi gitsindo ciza ariko baraza baragombora Leandro Andrade aragishiramo aragombora mu nyuma bashiramo ica kabiri. Biboreka yuko cyabaye kuri penalty Chelsea ntakwitagize bigaragara ko Garnacho araza aragitsinda ica kabiri. Biba biri kubindi ni match nivyo nariko ndayiraba ukona yuko Chelsea yararondeye kabisa gutsinda igitsinda ariko aba hari occasion baronse ku munota wanyu ijayo ajyano rero ariko dawurukira ndavuga ndaharu Chelsea ubwo nigiri tahisha umuntu Chelsea kabisa no ariko neje yarayimenye isosi y'abantu nivyo yaratugose kabisa Chelsea kubona Karabag izi ni za equipe ziza za performance zambaye kairate kwa iyo zihuye n'imigwi ikomeye peu importe na buri à l'extérieur tubona amatata ariko Champions League n'urundi rwego izi ni equipe usanga mu mashampiyona yabo baba bameze bien ata equipe zibakoreramo bashwanya gusundi equipe iyo rero bagiye ukina Champions League bashiramo za nguvu nka zose rero ugasanga abakinyi nk'aba Chelsea ugasanga harimo fatigue iboneka iki rero ni Chelsea gutakaza urukino si ikintu ciza na gato si ikintu ciza kuko una munsi si mu magroupe uvuga uti match roturunzogaruka oya ibi bigusubiza hasi umaze kuva muri 8 ba mbere byerekana yuko Chelsea bishobora kuyigora nta uzi uwo bashobora guhura muri inde muri izi nkino za barrage mu gihe bazozigeramo fata uhuye no mu gukomeye uri muri ugiye kina barrage wari Chelsea gukora ibishoboka byose kugira ngo ushike muri 8 ba mbere rero nka champion du monde club Chelsea kuri jewe ni échec ikomeye cyane gose kunganya n'umugwi nka Karabag. Umugwi c'est vrai uraza kenshi muri Champions League ariko raba umugwi aho ujuva wewe washoye guhangana za Bayern Munchen washoye guhangana na champion d'Europe Paris Saint-Germain ukayitsinda kwitwa gikombe uraje imbere y'uwo mugwi ukona yuko bidakunze rero vyumvikana si ikintu ciza kagana kuri Chelsea ibintu yerekanye. Yes, ni Chelsea novuga ati mwiri joro rero itaje koroherwa muri UEFA Champions League nyuma yo kunganya n'umugwi wa Karabag ibitsindo bibiri ku bundi urundi rukino n'umugwi wa Olympique de Marseille wari mu rugo ariko nivyaje kubakundira na gato kuko waje gutakaza usije n'umugwi wa Atalanta igitsindo kimwe kubusa nahoze mbona ono mumenyereza wa Olympique de Marseille ati ni Dozelbi atishimiye na gato novuga ati ingingo z'umuhagarikizi zimwe aho nabonye asokorana na tablette akoresha mu kumenyereza yereka umuhagarikizi ati rabiri ko tutatuvugirije nabonye ko ntiyishimiye na gato novuga ati ingingo zimwe z'umuhagarikizi ariko urukino rwaje kurangira Olympique de Marseille wari hari ya Velodrome rutakaje urukino igitsindo kimwe cha Atalanta maze basubira mu Butaliyano batahukanye amanota agera kuri 3 inyuma y'inkino zitari nkeye y'umugwi wa Atalanta witwara nabi waje gutsinda umugwi wa Olympique de Marseille imigwi mu Faransa itari kirorwa na gato ikiki ubona ko ni Marseille byaje gutuma no ku rutonde rwa championnat mvuga ati muri classement ya Champions League begera inyuma Atalanta kimwe Marseille ubusa. Yes, ni match itariyoroshe na gato kuko zari match nyinshi c'est vrai umuntu hazarasimba araba hirya no hino ababigeze kurunga itsindo ciza ariko basanga ni offside cyari gitsindo na Demura no kumanda avuga Atalanta ariko ukabona Marseille c'est vrai yaro des occasions yagira ronka ukabona yuko hari ukunanirwa kwinshi kwabaye kuri Marseille ukabona yuko barusha gutsinda nabo ariko nabonye Atalanta experience nyene nivyo ni Marseille urafise aba Emile Hojberg urafise aba Aubameyang urafise aba Greenwood ariko nabonye ugwego rwabo atari kirenga gose ubona yuko igitsindo kimwe kuronka nabonye ijore bavuze arbitrage hari umukinyi wa Atalanta muri defense centrale bateye umupira arawubroka awubrotse umupira uraduga ucukubita ku kuboko rero arbitre yarahari wewe avuga ati iyi novuga yuko ni involontaire ko yovuga ni yarashatse gukora umupira ubrotse uciuduga ukukubise ku kuboko sumukinyi wiwanyu yarateye umupira ngo ukubita ku kuboko niwe yawubrotse ukubita ku kuboko
abakinyi baja mu vyo gusara bati iyi ni penalty ariko umunyegori yitwa Maria Sanchez Martinez Jose Maria Sanchez Martinez aravuga ati n'umunya Espagne aravuga ati wapi si penalty aho nyene Edgar niho haciye ni contre attack iraba bariruka uyu mukinyi yatsinze neza frame atsinda neza aracenga uwa mbere cenga wa kabiri aronka ya rero ya vide abantu umupira barawukubise neza arawanveropa neza igitsindo ciza cyane gose cy'uyu mukinyi atsinda uyu mugwi wa Marseille kabisa iri wabo umukinyi yitwa Raza Samardic kinyi mwiza cyane gose yatsinze igitsina ciza ariko ndabutse yuko ari penalty baronse Shadow Katera yarayitera umukinyi arayikura uyu Jeronimo Ruri arayikurayo kabisa rero ariko uyu mukinyi wa Atalanta Samardic araza ababwira ati mwebwe mwansi ko tubatsinda ndaje ndabatsinze ndayuka yuko uyu mukinyi yagomboye ku munota wa 15 araza arabatsinda umukinyi n'umunya Serbia Marseille itaye imyezi bamfa ariko bose baza ngo ninde ngo ni penalty batwimye ngo kandi ngo hacavamo igitsindo ariko amategeko ya football n'amategeko bevuga ati c'est une main involontaire yabrotse umupira uraduga kuta kuboko bati siwe yarabishatse rero ivyo vy'amategeko sinoca nabijamo vya football ariko ni Marseille gutsindirwa iwanyu abafaransa no musi vyabahiriye umwe gusa niwe yatsinze Monaco niwe yatsinze ku munsi wejo ariko Paris Saint-Germain gutsindwa Marseille gutsindwa gashavukanira ku bafaransa kabisa yes nuko yali Victor Osimhen umunya Nigeria mwirijoro yari mwiza kuva muri Turkiya n'umugwa wa Galatasaray basanze abahungu bo mu Holland ndavuga Ajax d'Amsterdam babaza kubirahira ibitsindo bigera kuri 3 kubusa Ajax bayisanze mu rugo bayitsinze ibitsindo bigera kuri 3 ibitsindo 3 byejeje n'umukinyi umwe none umukinyi ni Victor Osimhen yasinze triple urabona ko iri joro ryari guye byaje kumugira navuga ati n'umukinyi wa mbere mwaka kanyuma ya nkino zine afise ibitsindo bigera kuri 6 ari mu chambere ni Victor Osimhen yari mwiza muri joro kiki cyane gose n'umukinyi ora yuko muri Galatasaray afite abakinyi beza mwarabonye urukino Galatasaray yakinye n'umugwi wa Liverpool batsinda Galatasaray afite abakinyi beza hagati mu kibuga uyu Mario Lemina ufise Torreira ari muri Galatasaray imbere ukaba ufise Leroy Sané Victor Osimhen ni habari abara yuko n'umugwi mwiza wa Galatasaray kabisa uravye ku bakinyi urona yuko abakinyi bameze neza Wilfried Singo muramuzi muri Monaco uyu mukinyi ari muri Galatasaray uyu mukinyi Ismail Jacob umunya Senegal nawe ku ruhande hariya ni equipe imeze neza rero Ajax c'est vrai yatanguye imeze neza ariko Victor Osimhen aba umukinyi mwiza atsinda ibitsindo 3 atahana umupira aba na homme du match uyu n'umukinyi ariko aravuga cyane gose mu bataka ariko barifuzwa n'imigwi itandukanye ariko Galatasaray yasize ati mutazanye noti 150 ntitumurekura iyo ni FC Barcelona kuri amurondera kuko no musi FC Barcelona vuga ati Lewandowski aragiye Ferran Torres ntaratwemeza tuzane Harry Kane babiko biravugwa yuko bashobora kumurondera kuko we ari kuri make Osimhen we ari kuri menshi rero ni Osimhen ari on fire kabisa ni Galatasaray ifite umugwi mwiza nakubwiye ni aba bakinyi beza bashobora kugufasha mu bintu byinshi no muri Champions League bazotakaza muri benshi kuko ni equipe yifashe equipe imeze neza ifite attaque nziza ifite milieu nziza ndetse na defense nziza yes nuko byashoboye kugenda muri joro rya UEFA Champions League undi mugari mu kibuga n'umugwa Newcastle waje gutsinda umugwa wa Athletic Club Bilbao ibitsindo 2 kubusa nayo umugwa wa Inter Milan wirinze umugwa wa Kailat Almaty ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe izo nizo nkino navuga ati zaraye zibaye kundugira kane muri UEFA Champions League mwaka kanyere ku rutonde ruhagaze nuko umugwi wa Bayern Munchen uri mu kanza ca mbere amanota agera ku 12 Arsenal mu kanza ca kabiri amanota agera ku 12
Inter Milan mu kibanza ca gatatu amanota agera ku 12 na mugwi wa Manchester City mu kibanza ca kane amanota agera ku 10 Paris Saint-Germain Newcastle ndetse na Real Madrid mu kibanza ca gatanu Paris Saint-Germain mu ca gatandatu Newcastle kibanza c'indwi Real Madrid zinganya amanota agera ku 9 ndetse na Liverpool mu kibanza c'8 zifite amanota agera ku 9 iyo niyo migino uvuga ati 8 ya mbere mu kibanza c'9 hari mu gwa Galatasaray ifite amanota agera ku 9 mu kibanza ca 10 hari mu gwa Tottenham Hotspur n'amanota agera ku 8 FC Barcelona mu kibanza ca 11 amanota agera ku 7 nayo mu gwa Chelsea mu kibanza ca 12 amanota agera ku 7 Sporting Club de Portugal mu kibanza ca 13 amanota agera ku 7 mu gwa Borussia Dortmund mu kibanza ca 14 amanota agera ku 7 nayo mu gwa Karabakh mu kibanza navuga ati ca 15 n'amanota agera ku 7 Atalanta Belgium mu kibanza ca 16 amanota agera ku 7 mu gwa Athletic Club de Madrid amanota agera ku 7 mu kibanza ca 17 mu kibanza ca 18 hari no mu gwa PSV Eindhoven n'amanota agera kuri 5 nayo mu gwa AS Monaco mu kibanza ca 19 amanota navuga ati agera kuri 5 ndetse no mu gwa Pafos ufise amanota agera kuri 5 mu kibanza ca 20 Bayern Leverkusen mu kibanza ca 21 amanota agera kuri 5 imigwi ifise amanota agera kuri 4 n'umugwi wa Club Brugge amanota ku kibanza ca 22 mu kibanza ca 23 Eintracht Frankfurt n'amanota agera kuri 4 ndetse ungana n'umugwi wa Napoli amanota agera kuri 4 imigwi navuga ati iri mu bibanza bisa n'ibya nyuma n'umugwi wa Marseille mu kibanza ca 25 amanota agera kuri 3 ungana na Juventus Tulle Athletic Club de Bilbao amanota 3 nayo mugwi wa Union Saint-Gilloise amanota agera kuri 2 mu kibanza ca 28 imigwi itatu ya nyuma n'umugwi wa Kairat Almaty mu kibanza navuga ati ca 34 n'inota rimwe mu kibanza ca 35 hari Benfica mu kibanza ca 36 hari Ajax Amsterdam taratsindurikana na rumurumba kitorohewe amanota ubusa yorohewe na gato kabisa izi ekipe Ajax irateye isoni na Benfica kabisa ukabona iyumvira ukabona Kairat Almaty iri hejuru yabo ukabona izi za Bodo Glimt ziri hejuru yabo ariko Jose Mourinho byanze ukabona Pafos Jose Mourinho kwa Benfica mu nkino zigana kuri zitatu bamenyereje yera akunda kwigosora rwose azovuga ati ekipe ndayifatiye hagati ndindira champion ihere nsubire ndayubake nta vyiwiwe ntayo kitabona niyemere ko vyaheze ariko yamana ivyitwaza ujya mu ntabibura kabisa ntabibura kwe ubona ko ni Jose Mourinho kabisa ariko ari imigwi ngaha na Benfica yi turabe nkaho imigwi ibona yuko ishobora kubita iyi ni imigwi iri ku murongo utukura iyi biheze gutya bitashe vyo bitangaje kubona umugwi nka Juventus ndetse na Marseille Marseille nta gitangaje igiye yundi mugwi ngaha Villarreal Bilbao muri kino gihe gituma imeze kurya Bilbao ifite amablessure menshi irafise umudefenseur wabo ejo bundi bamufatiye ibihano muri FIFA kumwe vya dopage yana kapitene wabo aragenda hariho blessure y'umukinyi wabo akomeye Nico Williams yagwaye yangwara ya Lamine Yamal hariho umukinyi Inaki Williams bavukana mukuru wiwe yagize blessure na wene rero vyumvikana kubura abakinyi nkabo Bilbao no munsi wa muntu betting Bilbao zigiye ko makenga uyiha idafise abantu navuga yuko moteur yabo kabisa biragoye rero mbona ngaha izi ziri mu ngo tukura izo ziteye isoni Benfica irimwo Ajax Amsterdam mbona itameze nabi hari iwabo na Juventus afsa dusabe kutudugiriza ziri hejuru nazo zizokina barrage nabone ko zokina barrage hariya azagranditse kujya nyene yagiye kuri Buja TV hariho Galatasaray ku mwanya w'icenda n'amanota agera ku 9 Tottenham Hotspur ku mwanya wa 10 n'amanota agera ku 8 izo nta kibazo FC Barcelona ndibaza ko ahantu ashaka kuhava iri ku mwanya wa 11 amanota agera ku 7 iyo niyo twovuga yuko yagiye mu mwanya utari uteye isoni ko novuga aho mbona yuko muri izo muri barrage ndabonamwo FC Barcelona nibitangaje sevra ariko ibihirimwo sivyo ivyo yatweretse mu mwaka uheze aho nijora no kwaguma kiki aho niko nawe shusha ukina barrage Barcelona Chelsea
na Dortmund hariya Dortmund urazi ko muri UEFA Champions League ntiyiburira Dortmund ishaka kuguma ngaho nyene Dortmund ni hari imigugerageje kuraba ngaho muri Bayern ni naho yari iri mu mwaka uravye mwigi 8 ya mbere ukaraba niri ngaha mu kuva mu gwa 9 gushika ku mugwa 24 aha mbona ibi ko ari imigisha kuzoguma ngaho nyene kandi na Barcelona yari kintu mbona muri bizohinduka haracari karari haracari kare hasigaye ariko journée zine nkino n'8 bamaze gukina zine ni nyinshi muto aha mbona yuko ngaha mvuze yaba nkuba ari kuri izanyuma zibaye ngaha uravye nka match ya kandi zo iyo match burya Barcelona na Chelsea rukino rukurikira journée ya gatanu Barcelona Chelsea ndabona yuko bizishobora kugorana ngo wimbona wasubiye inyuma hariya Napoli wasubiye inyuma kabisa Napoli biriko biranga ariko muri Serie A ihagaze neza nadushire muri 8 za nyuma 8 za mbere 8 za mbere hariyo Bayern Munchen iyo bimerita cyane gose yitegeza kuhaguma Arsenal ku mwanya wa kabiri nayo niyo Inter Milan ku mwanya wa gatatu iyo yameyibereye aho Man City ku mwanya wa kane manota 10 iyo ni sawa Paris Saint-Germain irahari Newcastle United shora kuvaye hahantu ahantu re Newcastle nukuraba mu match ni je mu kibanza cy'ubundi muntu aha twe turaba izi 8 Bayern Munchen iyi ntizovayo kabisa Arsenal ntizovayo Inter de Milan ntizovayo izohindura ikibanza ariko ntizovayo izohindura ikibanza nizi nkino zisigaye City zokina kandi na Madrid City rafitanye n'ukina na Real Madrid na Madrid irago habazosekana Paris Saint-Germain irashobora kuvayo ndabikubwiye irashobora kuvayo Biko nawe nukuri ndombwiye Tenaditi Paris Saint-Germain yama Brescia nakubwira bafise urumva bano Mendes bagiyemwo Ashraf Hakimi ho ntumuharura muri Champions League uya Fazil turazo yagaruka Fazil tusawa barenganya no mu witse ndibaza biciye mu gucu bakabana urumva Newcastle yoyo naje nashaka kuvayo Madrid oya Liverpool nayone yitabana ninje kwibandanya yashobora kuvayo bivana ama match zo bifise ariko je ico ndakugarantishije ngaha aha Newcastle yashobora kuvayo na Paris Saint-Germain veyo reka turinde ko baracari ku rukino rwa kane basigaje izindi nkino novuga ati gusa Real Madrid itsinura City nayizo mu yabira reka turindire umva ko haracasigaje izindi nkino zine kugira ngo tumenye imigwi 8 ya mbere cibandanya direct muri kimwe cy'umunani n'iyindi migwi navuga ati ikija mu nkino za knockout